kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore indigo nkuru twabateguriye kuri tariki ya 11 z'ukwezi kwa 10. Isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa. Kuri jewe nibaza ko uno munsi udufasha kwibutsa abandi bakobwa bose yuko bafite amahirwe amwe nk'ay'abahungu. Irvine Floreal Murame, umurundikazi washinze kandi uyobora ikigo cyitwa Infinity Group Burundi gifite abakozi 500. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kirahamagarira abanyarwanda kwisuzumisha indwara zo mu mutwe kubera ko ari indwara nk'izindi. Ntabwo biteye ipfunwe kuboneka kwa muganga twagiye kureba inzobere mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe. Dr Yvonne Kayiteshonga ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo RBC. Nyuma y'imyaka 34 Perezida Thomas Sankara wa Burkina Faso avanywe ku butegetsi akicwa, hatangiye kuri wa mbere urubanza rw'abantu 14 bakekwaho kuba baragize uruhare mu yicwa rye. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo uhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi biriho. Ndagize mwiriwe Veniste, ndagize mwiriwe namwe muteze amatwi. Tuyahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Abaroberi barateye imihana muri Beni ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bicayo abantu hafi 8 bongera banyuruza abandi benshi mu mpera z'indwi irangiye. Abategetsi baho byabereye nibo babivuze. Ibitero vya mbere vyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu mu mihana y'udusagara twa Mbingi na Mapasana. Umukuru wa societe civile Kinose Katuo yavuze ko muri utwo dusagara abantu 4 bishwe barashwe, amapikipiki 8 hamwe n'amazu atari make biraturirwa. Katuo yavuze ko ikindi gitero cabaye cyo ku munsi w'Imana c'abaroberi bo mu hari ADF cyatewe hafi y'ibihana y'Imangazi, kandi ko umuroberi umwe yishwe igihe abasirikare bariko barasubiza inyuma ivyo bitero. Yongeye ko abo baroberi baciye bungururiza mu mihana y'Imatekerambi na Mabuo, aho igitigiri c'abapfuye cyashyitse kuri 4 n'abatari bake baburiwe irengero. Nta makuru ava mu gisirikare aravyemeza, ariko umukuru w'igisagara Oicha kihegereye Nicolas Kikuku yavuze ko atagukekeranya abo bagwanyi bari muri ako karere. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Yemen ivuga ko abantu hafi 6 bishwe na bombe yatezwe mu modokari mu gisagara ca Aden kiri ku kivuko, mu gihe abategetsi 2 iyo bombe yari itumbereye barokotse. Igisasu ceje ku munsi w'Imana cyari gitumbereye imodokari zarimwo izitwaye umushikiranganje w'uburimyi Salem Al Sokotrai hamwe na guverineri w'intara ya Aden Ahmed Lamlase. Abandi bantu 7 bariko bararengana barakomereka. Ahandi hantu havugwa abapfuye mu mpera z'indwi ni mu Burusiya. Impanuka y'indege yo mu bwoko bwa L-10 Turbulente yarahitanye abantu 16 ikomeretsa abandi 7. Iyo ndege yakorotse igeze mu karere kitwa Tatarstan. Iri sanganya rikurikiye ryabaye mu kwezi guheze, aho indege yo mu bwoko bwa Antonov yahitanye abantu 6. Iyindi yarakorotse mu kwezi kw'indwi nayo nyine ihitana abantu 28 bose bari bayirimo. Washington, ijwi rya Amerika. Iraq yaratunganije amatora y'abashinga amateka ejo ku munsi w'Imana. Amatora atunganijwe umwaka umwe imbere y'ikiringo cyo mu mwaka wa 2020 cyari cyaratekanijwe. Umukuru wa komisiyo y'amatora Jalil Adnam yavuze ko abitabiriye ayo matora barenze gato 30%. N'amatora yabaye mu gihe umutekano wari ucungerewe bikomeye muri ico gihugu, aho umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu wagabye ibitero bitari bike by'ubwiyahuzi muri uyu mwaka. Ibibuga by'indege byari byugawe igihe ayo matora yaba,
eka n'ingendo hagati y'intara zari zarahagaritswe mu gihe abitabira amatora babanza gusakwa bikomeye bashitse ku biro by'amatora. Abategetsi muri Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe barafashe igice c'itoni y'ibiyayuramutwe byo mu bwoko bwa kokayine bifise agaciro k'imiliyoni 166 z'amadolari. Igipolisi c'i Dubai cyabivuze ejo ku munsi w'Imana. Bibaye ibiyayuramutwe bifatiwe icyarimwe ku bwinshi muri ico gihugu cyo mu kigobe c'Abarabu. Mu mupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya, Ubufaransa nibwo bwaraye butahukanye intsinzi mu rukino rw'ihiganwa rya UEFA Champions League rihuza ibihugu bikomeye ku mugabane wa Buraya mu gutsinda Espagne 2-1 i Milan mu Butaliyano. Igitsindo ca kabiri cyatumye Ubufaransa butahukana intsinzi cinjijwe na Kylian Mbappe hasigaye iminota 10 ngo urukino rurangire. Icya mbere cy'Ubufaransa cyari cinjijwe na Karim Benzema inyuma y'iminota 2. Michael Oyarzabal yinjirije Espagne igisindo cya mbere, ari naco cyonyine ico gihugu cyatahukanye ku munota wa 64. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com naho ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni Radio Yacu. Kuri itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa. Icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'umuryango w'abibumbye ikigaragaza ko umwana umwe w'umukobwa kuri 4 bafite imyaka hagati ya 15 na 19 batari mu mashuri, badafite akazi kandi badahabwa amahugurwa ugereranije n'abahungu, aho umuhungu umwe ku 10 ari we urebwa n'ibyo bibazo. Abo n'abari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. ONU ikavuga kandi ko abakobwa bazi gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo biteze imbere, baharanire uburenganzira bwabo kandi bagaragaze ko bafite ubushobozi butagira umupaka. Mu Burundi hari umukobwa wiyemeje guhanga imirimo no gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo yiteze imbere, ateze imbere n'abandi. Yitwa Irvine Florian Murame, ayobora ikigo cyitwa Infinity Group Burundi. Irvine Florian Murame, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane Venise. Kandi ndakwifuriza umunsi mwiza wahariwe umukobwa ku isi yose. Urakoze cyane, ndanawifurije abandi bigeme bose bo mu isi. None umunsi nk'uyu w'umukobwa usobanura iki kuri wowe? Kuri jewe nibaza ko uno munsi ni udufasha kwibutsa abandi bakobwa bose yuko bafite amahirwe amwe nk'ay'abahungu. Ibiharuro wabivuze mu kanya by'uko abahungu aribo babona amahirwe menshi mu kwiteza imbere mu buzi. Mugabo uno munsi numva ngo ni umunsi dukwiriye kubisemerera, tukongera tukabyibutsa abana bacu, tukabyibutsa abakobwa bose yuko aho umuhungu yashoboye gushika umukobwa arahashobora. Navugaga mu kanya yuko uyobora ikigo cyitwa Infinity Group. Mu gushinga ikigo Infinity Group wiyumviraga umwana w'umukobwa w'umurundikazi warangizaga amashuri ntabona akazi, watekerezaga nde? Jewe mu gushinga rino shirahamwe nibisanzwe ko niyumvira umukobwa kuko jewe nsanzwe ndi umwana w'imfura mu muryango w'abakobwa 3. Haba twarezwe n'umubyeyi atwumvisha yuko uko tutari abakobwa tudashobora gushika kure. Hanyuma nibisanzwe ko mu byo nkora byose bishira imbere cyane cyane uruhara rw'umukobwa. Ino mu Burundi abakobwa nibyo baratubwira ko dushobora gushika hose, mugabo hari abatabizi, hari abacibaza ruguru yuko umukobwa ari uwo kurera abana gusa, ari uwo kuguma mu rugo, ari uwo gukora ubuzi bubayabaye. Ino munsi jewe mu gushinga rino shirahamwe ni nko kuba icyitegererezo no kwemeza yuko abakobwa, abigeme, abagore bashobora gushika
no mu myanya minini mikuru mu kuyobora abantu, mu kwiteza imbere mu butunzi, bakaba directeur, bakaba architect, bakaba abantu bakora ubuzi bwose umuhungu ashikako. None ni izihe ngorane uhura nazo nka rwiyemezamirimo w'umukobwa? Umukobwa ashatse gutera imbere cyangwa gukora ibyo abandi bose bakora, hari ibyo batubwira ko urugo nibwo rwa mbere, ntiwoja cyane kurondera carrière professionnelle, kandi hariho abana bagukeneye muhira, hariho ibikorwa wowe utegereza gukora. Umukobwa ateye imbere hakiri kare ataraja kubaka urwiwe, bamubwira ko atazoronka umuntu amutwara kuko ata mugabo ashobora kwemera umukobwa yashoboye kubona amafaranga hakiri kare. Ayo yose n'amastereotype, ibyo ni bike mu ntambamyi bishobora kuboneka ngaha, mugabo biva ku mastereotype kandi bishobora guhinduka ari uko abagore n'abagabo bagiye hamwe hanyuma bakavuga ingaruka nziza zo kuha amahirwe amwe ku bana bose, abahungu n'abakobwa. None ibanga ryawe Madame Elvine Floriane Murame, ibanga ryawe ni irihe? Wabigenje ute kugira ngo ushobore kwiteza imbere ugere ku ntambwe ugezeho kandi uri umukobwa nk'uko wabivugaga? Nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango bemera yuko abana bose bafite amahirwe amwe, twari abakobwa gusa nabivuze. Ngira amahirwe yo kwiga ku ishure lycée du Saint-Esprit no mu secondaire, hama batubwira yuko excellence ari ikintu ca mbere, hanyuma batwigisha ko nta muhungu nta mukobwa. Hanyuma ngira amahirwe yo kubona akazi nkiri muto, mfite imyaka 18 mbere ko ntangura kaminuza. Hanyuma ngira Imana ndonka abamperekeza, abizigira muri potentiel yanjye, abifuza gufasha uwo mwana, hanyuma nemera kwiga. Maze imyaka 6 ndaho natanguriye akazi, numva mpamagarirwa kwikorera no gukora ikintu kizima kugira ngo mbe icyo kigererezo ku bandi bakobwa, kugira ngo bikunde bumve yuko kuba bisaba kubanza kuba umugore wa naka bashobora kwitangura ndi mutoya. Turi muri runo rugamba rwo kwigisha abantu ko bakwiye guha amahirwe amwe abakobwa, mugabo si ngombwa abakobwa ntibakwiye kumva yuko bazoronka ibintu byose kubera ari abakobwa gusa. Bazoronka kuko bahiganye n'abahungu, kandi bazobironka kuko bakoze ikintu ciza kigororotse kigira. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abakobwa bazi gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo biteze imbere. Nkamwe ikoranabuhanga ribafasha gute? Wowe nyirizina rigufasha gute mu guteza imbere ikigo cyawe Infinity Group? Uno munsi ufise abakozi bagera ku 500, urabakorera aho ndi n'abakorera mu mashirahamwe atandukanye mu gihugu cyose. Abantu nk'abo ntushobora kubayobora, ntushobora kubajeha neza udakoresha tekinoloji, utari muri digital. Uno munsi twese abakorera ngaha ku kazi turashobora gukorera muhira, ariko tukabandanya turi ku mirimo, cyane cyane uhadutse ikiza cya covid, nta kumwe twari gushobora kubandanya dukora no kujera abakozi bose tudakoresha digitalization. Ni igikorwa gikomeye, kandi kuko ibintu biri mu isi biranyaruka cyane rwose, utazi neza ingene ukoresha aya mawuti mashasha, ni ibintu bishobora kukugora. Ubwanje rero umukobwa akeneye no kumenya izo bituma yishira ku mwanya no kwegereza amahirwe yose ku ruhande rwiwe. Elvine Floriane Murame, umuyobozi w'ikigo Infinity Group Burundi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane Jeanette. Iki kiganiro na Elvine Floriane Murame mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio@voa.com no kuri Facebook mukagisangiza n'abandi. Mu Burundi kandi iminsi 5 irashize itegeko ryo kororera mu ruhongore bitangiye kubahirizwa. Aborozi bamwe bavuga ko batararangiza kwitegura ku buryo bamwe muri bo batangiye kugurisha inka zabo cyangwa se bakazi
bazihungishiriza muri Tanzania barasaba guhabwa igihe gihagije kugira ngo batere ubwatsi bw'inka. Inkuru ijwi ry'Amerika bategura ifatanije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana. Kuva ku munsi wa mbere w'indwi irangiye abajejwe intwaro batanguye guhagararira ishigwa mu ngiro itegeko ryo korora mu ruhongore ibitungwa ntibirasubira gusohoka ngo bije kurisha ku musozi nk'uko amaso y'ijwi ry'Amerika mu ntara zitandukanye bivuga. Ivyo bikaba vyateye imyidogo myinshi aborozi. Imvo bashira imbere nizijanye no kugaburira ivyo bitungwa kuko bavuga ko atabwatsi bari bwaronke. Uyu no mu ntara ya Ruyigi yavuganye n'isoko ryacu. Igiye kurira mu mazu atabwatsi turaronka neza bushobora gutunga ibitungo vyacu, natwe tubona yuko tuzogira ingorane muri kazoza. Urumva nkore fisi ibitungo 2-3 byose bikaba bigiye kurira mu mazu, bica bishika ugasanga n'intungu imwe ntayashoboye gutunga kuko atabwatsi bukwiye ashobora kuba afise azogaburira ico gitungwa umwaka wose nguhere. Uyu n'uwundi mworozi wo mu ntara ya Mwaro nawe abona ko iri tegeko ryo kugaburira ibitungwa mu nzu rigiye guhungabanya imiryango mu bijanye n'umwimbu uva mu burimyi. Urabona nk'ubu aho naho babutera naho baba baheje ibigori, umaze guhema umuserege w'ibigori ukawushiramo ubwatsi n'umwana uvyaye ngasateza kondora byumva. None urumva kubanza gutegura proje y'uwo mwana ibyo azorya hagati y'inka n'uwo mwana. Hana mu benshi bazohava bazigurisha donka bakahera canke bagatunga yimwe ishoboka. Erega hari umuntu yabafise nk'inka 10 canke zinarenga. Hariho n'umugabo nzi yo bafise nk'inka 50. Nizo nka 50 ko zahora zifise nk'umusozi wazo kugira ngo azipfunyepfunye zirire mu nzu n'abakozi bonyene baca bajya hafi izo nka 40 akazigana 10 ntagahomba. Kukaba nkako nko mu ntara ya Cankuzo isanzwe ino muzikunda kuma cyane. Buramatari w'iyo ntara Boniface Banyeza ko avuga ko hari aborozi bamaze guhungisha inka zabo mu gihugu ca Tanzania gihana rubibe n'iyo ntara. Ubu rero benshi aho bambiye iryo tegeko rigiye gushirwa mu ngiro, novuga nti bamwe bace bahitamo kuzigurisha, abandi baca bahitamo ahubwo kuzihungisha bazirundingishiriza muri Tanzania. Rero tukabona ko ari ikibazo ko ashobora kugira ibibazo inka zabo zikagira ibibazo zikibwa canke ugasanga hari abandi bantu bakitse mu kiza bakaziyitirira. Byose niyo n'amakenga dufise. Nubwo biruko itegeko ryo kororera mu mpongore ryashizwe ku mugaragaro itariki 4 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2018. Kuva ico gihe aborozi bamwe baciye batangura kwitunganya mu guca imikobeko no gutera ubwatsi nka za Tirisakumu na Setaria, ariko bavuga ko ubwo bwatsi bukiri buke kandi utarakura, ari naco gituma basaba ko kongerwa ikiringo kugira iryo tegeko rishigwe mu ngiro hambavu yo kuronswa abafundi b'indimo. Vyiza twe turavye gutongera ikindi kiringo kugira ngo tube turarima bumere cyane, bumaze gukura niho ubukereye ugaragushikira ubundi bwanaze. Nani bukiri buto biranagoye. Ingorane mu bisanzwe iva ku isi yacu ubona itanagutse. Itegeko inimero 1/21 ryo kuwa 4 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2018 ryo kororera mu mpongore mu ngingo ya 37 risaba umushikiranganje w'ubworozi kurishira mu ngiro inyuma y'imyaka 3, ari navyo biriko birakogwa. Kuvya abanyagihugu bariko barasaba isoko ryacu ryarondeye umuvugizi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira agire ico bivuze ko. Yishura ko bazogira ico bavuze bashitse mu ntara ya Bubanza ariko harategurwa gutanguza icese ishigwa mu ngiro y'iryo tegeko. Urakoze Desire Hatungimana. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abakozi batatu b'ishyirahamwe International Medical Corps bari bamaze iminsi 4 bashimuswe barekuwe mu mpera z'icyumweru gishize. Bari bashimutiwe ahitwa Kakela mu kibaya cya Rushizi muri teritwari ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo. Amakuru irekugwa ry'abo bakozi ba International Medical Corps bari bafatiwe hagati ya Marindi na Fizi Centre ahitwa Kakela atangazwa n'umuyobozi wa Societe Civile muri Baraka Bwana Itunda Maisha Albert. Uyu muyobozi wa Societe Civile ahamya yuko abo bakozi bari bamaze igihe kigera ku minsi 4 barashimuswe barekuwe ejo, ariko uburyo barekuwemo nimba baratanze amafaranga cyangwa batarayatanze ntabyo baramenya.
Ku ruhande rw'umuyobozi wa teritwari ya Fizi Bwana Mutupila Kawaya Eme yatubwiye yuko irekugwa ry'aba bakozi adashobora kuriyakana cyangwa se ngo aryemeze kuko nta makuru International Medical Corps yari yamuha, ahubwo yadusabye yuko twabaza ayo makuru iryo shirahamwe. Gusa ntitwagize amahirwe yo kuvugisha imiryango y'abo bakozi kuko telefone zabo ntizanyuragamo. Twagerageje kuvugisha International Medical Corps bijyanye n'irekugwa ry'abakozi baryo ntibyadukundira, ariko bamwe mu bakozi bakorera andi mashirahamwe akorera mu mujyi wa Baraka batashimye kuvuga amazina y'amashirahamwe bakorera, nabo bemeza yuko abo bakozi barekuwe ariko batazi uburyo barekuwemo. Aba bakozi b'ishiramwe rya International Medical Corps bari bashimuswe tariki ya 5 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2021 ubwo bari bavuye Baraka bajyanye imiti ku bigo nderabuzima bya Rumanya, Kanguli na Abara, bose ko ari batatu n'abakongomani. Ubusanzwe amashiramwe akorera muri utu turere abakozi babo bashimuswe ntakunze kuvuga ikiguzi aba yatanze kugira ngo barekugwe. Mwomenya yuko atari muri Fizi honyine hagenda hagaragara ibikorwa byo gushimuta abantu, ahubwo no muri teritwari ya Uvira uyu muco wo gushimuta abantu wafashe intera ikomeye kuko hari aho babura aho bashimuta bagashimuta n'inka, nyuma benezo bakaza gutanga amafaranga ari hejuru $3,000 by'amadolari kugira ngo bazibasubize. Amakuru atangwa n'igisirikare agenda yerekana yuko umugwe wa Mayimayi n'inyeshamba z'abarundi bakunze gushimuta abantu n'amatungo mu kibaya cya Rusizi, naho abakozi bakorera amashiramwe atandukanye muri Fizi bashimutwa n'udutsiko tw'abantu baba bitwaje imbunda. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kirahamagarira abanyarwanda kwisuzumisha indwara zo mu mutwe kubera ko ari indwara nk'izindi. Ubu bushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko umuntu umwe kuri 5 bafite hagati y'imyaka 14 na 65 baba bafite ikibazo cyo mu mutwe. Muri izo ndwara higajemo agahinda gakabije, umuhangayiko, ihungabana riterwa n'ibihe umuntu yanyuzemo no kunanirwa kwifata ku ngesho zimwe na zimwe. I Kigali, Asumta Kaboyi. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC bwibanze ku bantu bari hagati y'imyaka 14 na 65 bugaragaza ko umuntu umwe kuri 5 afite ikibazo cyo mu mutwe. Dr. Yvonne Kayiteshonga, umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri RBC, asaba abanyarwanda gutinyuka kwisuzumisha indwara zo mu mutwe kuko ari indwara nk'izindi. Ntago biteye ipfunwe kuboneka kwa muganga wagiye kureba inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe kuko ni indwara nk'izindi. Iyo mu mutwe hatameze neza numva ko nta n'ikindi kintu wavuga ko kimeze neza muri wowe, ntabwo wagira imbaraga zo gukora udate